Isaha zitandatu zikaba zirenze ko iminota 11 gusa hano muri studio za Radio Hagati FM, akaba ari umwanya w'amakuru tukaba twayateguriwe na mugenzi wacu Bigirimana Armel. Ndakuramukije Armel, nongera nguhikaze murano makuru. Ndakuramukije Johnson, ndabaramukije namwe muri komatega amatwi iganiro vya Radio Hagati FM. Nogenda bahikaze mu makuru y'uno musi igenekerezo rya 27 ruhuhuma umwaka wa 2020 n'akabagizwe ningingo nkuru zikurikira. Harakunzwe kwibonekeza ubusuma mu masoko atandukanye y'igihugu cacu, ariko ku isoko yo mu Gitaza ngo ubwo busuma bukaba bwarashoboye kutorega umuti. Ntivyari bikwiye kuvugako akazi atari keza mu gihe gashobora kugutunga kagutungisha n'umuryango. Ukwizerana sikirenga hagati y'abasanzwe bakora umwuga wo kubaza hamwe n'abaza gukoresha ibyankenerwa byo mu mazu yabo. Mukanya ni inkuru imwe ukwayo mu binga bw'ivyuma turiko dufashwa na Jean Ciza. Gwino muri sanze muri radio magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Harakunze kwibonekeza ubusuma mu masoko atandukanye y'igihugu cacu, ariko ku isoko ryo mu Gitaza ubwo busuma bwobwo bwarashoboye gutorerwa umuti. Savyimana Leonard arongoye iyo soko yo mu Gitaza arashima urwego rwo gucungera umutekano muri iryo soko, ndetse n'abasanzwe badandariza muri iryo soko nyene barashima ukuntu ibidandazwa byabo bisanzwe bicungerewe. Akaba ari inkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Aho umutekano w'isoko uracunzwe cane. Novuga ko mu masoko ahari aha muri aka karere dutumbereyemo ndaza ahantu hacunzwe isoko cane naha mu Gitaza. Aho ndishigikira kuko twama twabajije hirya no hino gasanga nta ndwihera bativye, nta ndwihera umuntu adatwawe ivyiwe canke isoko iremye, abantu basanga baribwe n'ibindi naho abasuma boza ngaha muri isoko ya Gitaza. Ndababwije ukuri nta minota irenga 30 ihera tutamaze kumenya ko hari abasuma binjiye hano, bivanye n'urwego rusanzwe rucunga isoko ingene ruvyitunganyamwo rukamenya abo bantu. Kenshi n'abapolisi baradufasha kubera hari abapolisi basanzwe imisi y'isoko baterezwa tonda, n'abapolisi barungitswe ku rwego rwa komisariya ya komine biciye mu minwe ya komine kugira ngo bafashe iyo hari ikintu kigenze n'aba ari umusuma afashwe. Murazi ko hari habene igihugu usanga baca bashaka kwihanira kugira ngo uwo musuma bace bamushikana hategerezwa gukosorwa. Hanyuma kubijanye no gucunga isoko ndishimye neza naho atanyambi buragahonzi isoko ya Gitaza n'abadandaza babikamwe ibintu vyabo barashima ku bice ndazi 98% kwijana, kuko haraheze imyaka ata muntu aza avuga ati jewe nibwe canke bameneye inzu yanje bantwaye ibi nibi n'ahantu hacunzwe neza atangorane nimwe. Mu makuru y'iterambere ngo ntivyari bikwiye kuvuga ko akazi kagayitse aho ni mu gihe kaba kagutunze akongera kagutungira n'umuryango. Biravugwa n'abasanzwe bakora imiryango hamwe n'amadirisha y'ivyuma arivyo bita gusudira. Nzeyimana Aroyizi akora uwo mwuga arasaba leta ko ongereza amasoko adandarizwamo ivyuma byo gusudira hamwe kandi akongera agasaba yuko butanga n'ubuzi kuri abo bose baba barize uwo mwuga. Reka tumutega amatwi. Tukaba tusudira ngaha akurutomo uko tubikora sukundi turagenda tukapima cyane kubakoresha imiryango, tugenda kupima ku nzu y'umuntu, tumaze gupima tukamenya uko ibipimo bingana hama tukaca tumenya uko tukubita devi. Imyaka twe tuyimaze ko ni nk'imyaka 3 nkuko ndabibabwiye. Vraiment twakazi kiwacu kagayitse cyane muko abukunze kubivuga mugani kagayitse kutwe tugakora vraiment karadufasa kuko karadutunga umuryango, twasubira kuronka amafaranga ku muryango 30 ukoze umuryango 3 na mahera menshi canke amadirisha. Aka kazi ni kagoye cyane mugabo taciyo hamwe kwishura kumenyereza biragoye, karagoye cyane. Urasubira guhimbura icuma wagimbura nabi merezi kaguhimbura canke ukagenda gukora ku rusinga ugasanga umuri waguturiye. Twe twabikurikiranye kwishura kuvuga n'abanyeshuri natwe turabakira ngaha biga ibisanzwe. Twe turafise urupapuro rwemeza yuko gumucindo yuko twavyigiye twabisohokeye, turakirana twe n'abandi nyene ivyiga nyene bisanzwe. Si ibintu bigoye cyane, n'umuntu urasubira kumwigisha bikinziye. Turasanga leta yuko yoza iradufasha mu bintu vy'imyuga ikadukurikirana cyane. Nk'akarero turakunda kukunze kubora ibintu vyerekeye amadiske canke ibiki, iyo bidufasha mu byo leta ikabidusinikira kuko abana baba barasohotse nk'imyuga ikaraba uburyo bwose cyane bakadukurikirana kuronda
akazi muri leta nk'akaronka twege nivyo twikorera leta urabona yuko twabanyeshuri turabona akazi dukora ikadukurikirana yuko twoza tukabana nk'abandi. Reka dushimire mugenzi wacu Ndekeza Jeremy we yashoboye kuduryohorera iyo nkuru. Tukiri muri ico gisata nyene Ukwizerana sikirenga hagati y'abasanzwe bakora umwuga wo kubaza hamwe n'abaza gukoresha ibikoresho vyabo vyo mu mazu. Janvier Mpongera Ugwimo akaba ari umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga wo kubaza kandi atanezerezwa n'inyifato ya bamwe mu baza gukoresha ivyo nkenerwa vyo mu mazu. Iyo nyifato nayo ngo akaba ari yo guherana. Reka nawe tumutega amatwi yavuye kuri mikro mugenzi wacu Feliciano Bigirimana. Akazi nkora kamisi yose n'akazi ko kubaza ibigitanda, kabati, imiryango, reka ikintu cyose gikuba mu mbaho nta ngorane. Aho nsanzwe mba mu Gatete ndafise akateriye gatoya, akazi nagatanguye nko mu 94 hama kandi mu bisanzwe niko kambeshejeho niko kantunganye n'umuryango. Twebwe ababaji mu bisanzwe basanzwe bazi ko duherana, ariko jewe bakunze kumperana gusumba uko noba mperana. Iyo ndinze nk'umuntu ikintu atampaye amahera ntaba kigomba kunyishura, niyo ngorane duhura. Ariko si kuvuga ngo abenshi barampa, abenshi mbere bagenda barishe, ariko urinze agenda atarishe asarondera urwitwazo rw'ikintu runaka ku buryo ntaba nkirihisha ngo bikure. Idufasha zikadufasha nko kwingunganya umuntu akagira umutahe, kuko ibintu vy'imbaho usanga bigoye kandi zizimvye kandi ziva kure. Kw'isaha 6:17 akaba rero naho tugarukije amakuru yacu, ariko mu badufatiye mu njahe no mu mvahe reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Harakunzwe kwibonekeza ubusuma mu masoko atandukanye y'igihugu cacu, ariko mu isoko yo mu Gitaza ubwo busuma bukaba bwarashoboye gutorerwa umuti. Ntivyari bikwiye kuvuga yuko akazi kagayitse mugihe gashobora kugutunga kongera kakagutungira n'umuryango wawe. Ukwizerana ngo sikirenga hagati y'abakora umwuga wo kubaza hamwe n'abaza gukoresha ivyangombwa vyo mu mazu yabo. Ndabashimiye inshuti bakunzi mwariko muratega amatwi amakuru ya Radio Magatamu FM. Reka nshimire abo mu gisata cyo gutorokanya amakuru yadutorokanirije, nibagiye gushimira mugenzi wacu Jean Cize yatumye amajwi abashikira. Amakuru yo mukamwashikijwe na Armel BIGIRIMANA naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.